subiza hasi wasabye asoma ururimi tugati como o sivyo naza kwasama uyirike mu kugira ngo ndakomameze rebye mwana mudasha ururimi cyane rebye ururimi cyane ururimi cyane mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguje isekeza ryo gupima umuntu uwo ari we wese abyifuza mu gisagara ca Bujumbura. Iryo sekeza rero rikaba ryabereye mu bibanza bitatu, etesi yo mu Kamenge, Source du Nil hamwe no kuri paruwase yo mu Kanyosha. Muri iryo sekeza umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana aherekejwe n'abamenyeshamakuru batari bake yavuye atanga ikiganiro ageze kuri paruwase yo mu Kanyosha. Twari twateguye yuko kuri ibi nuvuga aya masite atatu ukarama komine atatu ushobora kwakira abashika bene igihugu 250. Mugabo twabonye yuko gushika ubu aya masaha turi ngaha bamaze gushika 419. Byumvikana yuko yitabye ku bwinshi ari benshi kandi bazindutse. Babashimira rero kandi naho biruko cyari cyo kugira ngo iyo babaye benshi nabo nyine twashobora kubapima. Bica bisaba yuko abahinga dufise bakora ijoro n'umutaga babitwemereye kugira ngo ejo inyishu ziboneke, hanyuma ku munsi abipimisha no munsi baronke inyishu bukeye gutyo twabiteguye. Rero turashima yuko abenegihugu bitabye akamo kugira ngo twese hamwe dushobore gutuza kino kiza. Aha rero cyo novuga nuko abenegihugu bateza kumva neza ko n'uwipimisha no munsi agasanga agwaye, birumvikana yuko ashimira Imana kandi ni byiza. Mugabo ategezwa kwikingira, burya kwikingira bisumba kwivuza. Nacyo gituma ikimana n'amahirwe y'amenyesha makuru yuko aho twumviza amaradiyo twumva yuko mushimiriza kugira ngo abantu bikingire, bakarabe n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Hanyuma nkuko nyetugana n'uko cyane bivuga twese hamwe turi kumwe n'Imana birashoboka. Abidoga yuko ibikoresho byo kwa muganga aba bakorana barafise udupfukamunwa dukwiye kugira ngo iyo bariko barapima bene gihugu bikingire, n'abaje kwipimisha turabaha. Mugabo kuvyerekeye abene gihugu muri rusange barashikije yuko ufise ibimenyetso nawe bari gripe isanzwe yorondera agapfukamunwa akakigurira canke akagashonesha, kuko ubu mubona mwambaye simaka ngo bose bambara ubu. Umuntu ashobora gufata bijya bitenge bya kotebu, abatayeri abasanzwe bashona akadushona bene gihugu bakadukoresha. Rero leta ikora ibishoboka mu buryo bwayo, mugabo umene gihugu wese asabwa gukora ibishoboka nawe nyene bikingire, akakugura muri farumasi canke agakoresha burya bashobora gukoresha no vuga bukozwe mu bitenge bijya bya kotebu, kuko biteza kuba ari bitenge kozwe mu ipampa. Biri duhishije yuko ngaha mu gikorera arashobora kubashonesha, hanyuma yiriwa kambaye umugoroba akagashira mu mazi ashushe abize akamaze iminota 20, hanyuma akamesa neza n'isabune nta nambambi zihari kuko twari twagiteguriye iminsi 3 tumaze iminsi 3 dukora ijoro n'umutaga kugira ngo bibe byashobotse ngo twakira bene igihugu. Gushika nta namwe turabona uretse ko babaye benshi dufatiye kuba twari twiteze. Ibyo navyo bisaba yuko abahinga hajya mu gihugu y'NSP n'abandi baje gupima bari gukora bagataha, ariko tubasaba yuko baca bakora kugira ngo inyishu ziboneke. Nk'uko twabishikirije igikorwa twahere ngaha kuko turavye yamaze kwandura bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira bavyigire ngaha ingene bafata ibipimo. Hanyuma hari abandi bari mu kigo y'NSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace
babibonerwaho kubimenya hanyuma bazoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa Gen Expert aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara bakabisuzumira hariya hari abandi baganga nabo bize tuzofashanya abantu bari ruguru ndasabwa kuzima bazima hariya tuzobakira hariya mu ntara hagati twibaza yuko mu bitangura bishobora gutangura guhera ku wa gatanu kuko abari basanzwe bakora badufasha mu gupima indwara y'igituntu bakoresheje ubuhinga bwa none bita Gen Expert nibo nabo bazofasha kugira ngo bapime umugero wa corona muti inyishu ntizizoboneka ejo ni ukuvuga bisaba amasaha 28 imashini zifite kugira ngo utange inyishu hariho ivyuma rero bya ruguru byo birorosha kuko ni isaha murashobora kuronka inyishu ariko bikoresha novuga ibipimo abantu bake kuko ku isaha bashobora gupima abantu bane mu masaha 8 ngako 32 ibyo rero kica bifasha kuko ruguru nta coronavirus ariko dusaba bene igihugu ko bagize imana bakaba atayirashikayo bayizibira itarashikayo kurikiza y'amabwiriza gukaraba cyane gashoboka kwirinda kubana mu nda kuramukanya gukoranako hanyuma ikinge taronerwa aha naho yamaze gushika abashobora kuba bafite ibimenyetso tubapime tubashyire ku mutwe rero ibyuma dukoresha ngaha bishobora gupima nk'uko twayiberetse abantu 96 harimo we kuki umwanya n'ubwo nk'ubu ibipimo bifite amajana 19 kujana batangiye gupima kugira ngo no ku mugoroba no mu gitondo murumva ko dushobora gupima benshi mu masaha 28 ko zaba bapima ukubagwiza ko bisaba kubigisha ubuhinga busa n'umutoroshe kuko hajya novuga yuko igipimo kimwe abonyine kirazinze kiragurwa amahera atari make rero abatarashikira uno munsi bazoshikirwa ejo kuko twaragiye ko tubandanya iminsi yose y'imirimo kuko kuva saa 2 zo mu gatondo gushika saa 10 ubwo mwene gihugu atashikira uno munsi azoshikirwa ejo hirya y'ejo gutyo abarundi cyo tubasaba no kwipimisha no kwikingira kuko nyecyo yavuze ati ndakira ushobora gukira indwara ukipimisha sinandura kandi sinanduza no kuvuga nuko gerageza kwikingira ishoboka rero ibyo amafaranga zigo twovuga kuko leta yemereye kintu abene gihugu byabishitsa twebwe tubizeye yuko abazotwitura nkuko byari bisanzwe biri kuko namenyesha yuko twari tumaze gukurikirana gushika kuva mu kwezi kwa gatatu no munsi abo twikeka ko indwara barenga 3,000 birenga muri abo twashoboye gutoramwo abarwaye 191 aho barapimwe baravurwa kandi numva yuko 80 barenga kugana barakize rero tuzobandanya ibyo buryo leta ibandanya iburondera kandi gushika ubu turashimira leta yuko amezi 3 aheze ari leta yashoboye gukoresha uburyo bwayo haba mu kuvura no mu gukurikirana ku munsi abo twiketse kw'indwara rero naho bizimvye leta imvye wa bose turagerageza kubikurikiza nk'uko leta yabisabye ariko turasaba yuko abarundi bo kwikingira kuko yamaze kugwara itwara hariho abariko barasuzuma ibyo bipimo hariho n'abandi ejo bazoba bariko batanga inyishu ku buryo nobaha akarorero dusanze nk'umuntu umwe yanduye yavuye murabona ngaho Bujumbura ushobora gusanga abantu babana mu rupangu bari 6, 80, 15, 20 hari umwe rero yanduye duhamagara abo babana bose nabo nyene tubapime hanyuma baje ku miti abatanduye nabo dushobore kubakingira ukuvuga rero igikorwa novuga kiri ku rutonde ku buryo umwe wese afite igikorwa ciwe ejo muzoyibona abazotanga inyishu baca batanga n'imiti baba badoye n'impanuro batekerera bakababwira naho bazobakurikiranira mu mihani wabo cyangwa dusanze ari umuntu amaze kugira ibimenyetso byo mutuma asinzikara cyane cyane afite zijya ngwara ngendanwa uko
iyo umuntu yanduye umugera ntibaba baraco kimwe hari abafite ziriya ndwara z'igisukari indwara y'umurindi w'amaraso bagenda n'amakanseri cyangwa bagenda n'umubiri wa sida usanga ibabangamira abo nabo hari ahantu tuba tubashyira nko mu mavuriro kugira ngo tubakurikiranire hafi na cyane cyane tubavure n'izo ndwara rero ni ibintu biteguye ku buhinga nk'uko twahora tubikora tuzobandanya nk'uko twahora tubikora iyo abarwayi babaye benshi tuba turaba uburyo twabafasha hari nk'aho tuzosanga kumukurikiranira muhira bitoroshe birashika ugasanga yarwaye ari umwe mu rupangu abana bivanye n'ingene tubayeho mu Burundi mu rupangu usanga hari abantu 80 ugasanga abo ntibagwaye byiza nk'uwo muntu turamukura kugira ngo tumushyire ahantu ha wenyene turashobora kwikora kuri hoteli ya Mediterane kugira tuti wewe iminsi uri ku miti kuma ngaha tugufashe tugaburire hanyuma ukize usubire mu rupangu aho ko wogumayo ugasanga utarakira wanduje aho mubana mu rupangu kandi twari twakiriye abanyagihugu baje kwipimisha nabo bakavuga ko ari ibintu vyiza cyane kwipimisha icyo kiza gihanze isi reka twumvirize bamwe mu bo twavuganye Nitwatunga Imana Diodone. Yego je duvuye kwipimisha babusanze bakubariye gute? Ego je barampimye ariko basanze kubera narinje musanze kugira nisuzumisha kugira ndahamwe. Ego ariko bashambye ati nince nibandanirize nibaza ko babonye byo bitunganye. Ego ntiba hari icuma bashize ko Ego bashitse kwicuma ngaha aye no bantimba ari 36 kwe komisi ndabaraba neza. Nta bibazo bakubagije? Oya nta bindi. Bacha bakwaritire kubera ibyo bampimye bashizeho yakana gusa bashobora ati cyo bandaniriza ko bakamurira abandi bantu baba bagize baba batinye kuza cyangwa bavuga yuko badashobora kubizana ego nacecena nko muri kate ya kabiri nsanzwe ndanguramo imirimo ivyo byose bari bose wowe yagize ubwo bushika ngaha ndamusigura nanjye ndamubwira ati genda nta kibazo uhashike nta ngorane nimwe zihari twamasengesho ziboha nanje kwisuzumisha corona bagusuzumye none ego hari icyo bakubwiye oya icyo bambwiye cyo bambwiye ko nzogaruka ejo gutora inyishu byababaza byari bimeze gute banje bibabaza cyane gusa hari akantu numvise ngaha none abatinye kuza nta kintu babwiye ahubwo ndahamagaje abantu bose bashaka boza kwivuza bakipimisha karamagara y'abahageze kuko vraiment ni ibintu byiza cyane niho myatamagara yawe amezuku cyangwa amezuku Kamane irabona Edouard. Yego Edouard wari waje ngaha mu isekeza wabyumvise wabimenye gute ko bariko barapima Jewe natanguye kubyumva mu radio bariko barahimiriza yuko twoza kwipimisha indwara y'ikiza ca corona hama mu makaratiye tubamwe naho bongera baza baraduhimiriza abajejwe iby'amagara y'abantu ayo rumva umengo no babambere kuja kwipimisha indwara kuko inziki bangamisi yose ubwo ntiwatinye oya sinotinya kubera ntegezwa kwifuza kugira ngo umenye ubuzima bwanje kuno bahagaze none madamu abana ko mbona nanga ntumukuru jewe madame l'intérieur nanje niko nakora imirimo muri mere ya Bujumbura cyo gituma nabona ndi jenyene nitwa Kenny yego Kenny uri mu wakangahe ndi niga mu windwi ufise imyaka ingahe imyaka 15 wabitoye hakiri kare none Kenny wewe uvuye ku murimo umeze gute jewe mvuye muhira niko ndakora ibikorwa kaba naronse umwanya wo gushika ngaha ndabishimira Imana yego none aha waruje kugira ntega Kenny nanje kwipimisha kwipimisha corona virus kubera ariko no ndayigwaye mpava ndayanduza abandi ivyo bari bibi nivyo nezera bamaze kugupima bahejeje hari icyo bakubwiye bambwiye nzoze gutora inyishu ubwo ntibyakubabaza oya ni bibazo na gato abandi bana basize muhira wotera kamo cyo uwo babwiriye nabasize muhira no batara kamo kubera bo kwivyukira kuza nga kwipimisha iyo ngwara kubera ari ingwara yandukira cyane kandi tarabira wari wo wese tarayo umutunzi cyangwa umukene